Ndabaramukije mwebwe mwese mudukurikirana. Kaze muri makuru atekanye ikirere cyo kuri w'Imana. Igenekerezo rya 14 Nyakanga mwaka wa 2025. Mu gitondo hiteze ikirere ciganje nk'ibicu hacimwe n'ibihe by'izuba mu gihugu cyose. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu turere twa Bururi, Kayanza na Ngozi, ariko hazoba kuri Celsius 14. Kumuhingamo naho nyene hiteze ikirere ciganje nk'ibicu hacemwe n'ibihe by'izuba mu ntara zose zigize igihugu cacu. Na hazoba hashushe gusumba handi akaba ari mu cibitoke mu ntara ya Bujumbura. Ibipimo bikazoba biri kuri Celsius 33. Mu gitondo hiteze yuko izuba zoseruka igihe cy'isaha 12 zibura iminota 2 rirenga igihe cy'isaha 12 n'iminota 2 z'umugoroba. Amakuru atekanye ikirere mwateguye n'Wejo agarukiye hano. Makoye cyane kuyakurikirana Arise n'Ingabira nije riko ndabashikiriza naho ubutaha.